Turongeye kubaha mwiriwe mwese mudukurikirana kuri runo rubuga akamo na cane mu kwiga icirwa c'indongozi yo kwiga Bibiliya. Hanyuma turi kumwe na mwene data Ps NSHIMIRIMANA. Hanyuma jewe muvugana ni Bukuru Jean Galois, chef guide. Ego imbere yuko rero twiga icirwa co ku munsi wa kabiri, nagomba dusabe pasteur adushire mu maboko y'Imana kugira ngo adufashe n'isengesho hanyuma dutangure. Uragororotse uhoraho, uri Imana isakaje ubwiza n'icubahiro, uravuga bikaba mu izina rya Yesu, kandi ni utegetse birakomera. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo ritubere impamba n'urwego bizotuma tukubona mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Ego hama icirwa tugeze ko ni icirwa ca 10 nico two turiga muri no ndwi, ariko tugeze ku munsi ugira kabiri aho dufise umutwe uvuga ngo ishengero nk'umugeni wa Kristo. Ishengero nk'umugeni wa Kristo. Mbe pastor uri kurumva nk'ino titre ivuga ngo ishengero nk'umugeni wa Kristo. Wumva ishengero idafise agaciro kanini gose? Cyane gose. Iyi mvugo ngereranyo iratomoye. Irerekana neza ko ishengero ari byo guhabwa agaciro nk'umugeni. Urazi iyo umuntu yareheje hanyuma umukobwa aba yarahisemo kujya mwitwararika, akumva ikintu cyose gishoboka ko yokora kugira ngo koko abo wiwe. Ari nako iri shengero Yesu Kristo agyitwararitse. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuri iyo nyunganizi mushoboye gutanga. Jewe ndiko ndiga kino cigwa byaranyoheye cyane. Hanyuma rero ubu tugiye kugisangiza n'abandi nkuko heje kubivuga. Kera naho hoba mbere n'ubu iyo umuntu yashoboye kuresha hanyuma akagira ku rugero rwaho yiyumvira gushinga ubukwe, hanyuma ubukwe bukaba uza gusanga umugabo yitwararika cyane umufasha wiwe, muri make umugore wiwe. Ivyo rero bikaca bituma ivyo bintu biryoha gose. Uza gusanga rero Kristo nawe uyu munsi afise uruhara runini cyane kwishengero. Aha baraduhaye amasomo dushobora kwibandaho, nka cyane ndavye mu gitabo ca Ezekiyeli igice ca 16 umurongo wa 1 kuri 14. Hariho amajambo aryoshe cyane avuga ukungene Imana yatoranije abayuda. Uri kuraraba Imana irivugira yonyene ngo bari abantu batameze neza, muga yarabatoranyije, irabakunda, ibagira bigikundiro, babaye impundwakazi. Rero uriko uravyiyumviraho niho uza kubona neza ishengero ukungene naryo uyu munsi rikunzwe cyane na Kristo. Ubwo rero hariho amajambo Paulo yashoboye kutubwira biciye mu gitabo c'Abanyefeso, aho Paulo avuga yuko ngo wa wundi akunda ishengero nk'umugeni, Imana yacu nihabwa icubahiro. Akunda ishengero nk'iki nk'umugeni. Ndibaza yuko umunsi w'ubukwe nk'abagabo mumaze gushinga izanyu, ndibaza mugiye kumutora abari ibintu biryoshe cyane, bihebuje kuko uhereye mw'iryo joro buca ugenda gutoroma urara ntibuca, si ubona harakeye. Iyumvire rero nk'ubushitseyo bakaca bakubwira ati oya ntibashobora kumuguha, mbebyo cha bigenda gute? Aho umwifato umwe wese yovana n'ingene mubaye biragoye. Bumve ko yuko bihambaye cyane. Murakoze cyane. Aha rero umwanditsi w'Indongozi atubwira yuko ntidutegerezwa kwigera twibagira ko iki ari gikorwa cy'inkuramutima kuri Yesu. Mu yandi majambo, Yesu aradukunda. Akunda iki? Ishengero ryiwe. Hanyuma kandi yaritanze ubwiwe nk'inkwano. Yesu nahabwe. Amina. Ni kuvuga ngo iyo ugerageje gusoma Bibiliya ukaraba ibijyanye n'ingene Yesu yitanze kugira ngo iri shengero aryambike umutamana, arikure mu kinyoma abaherezi b'abayuda bari bamaze kurijanamwo kubera bari bataye ivyagezwe by'Imana. Ubwa mbere yaheze icubahiro umwana w'Imana, yaririmbirwa n'abamarayika benshi, agakubitirwa inkoro, agapfukamirwa, agasengwa,
mugabo usomye Bibiliya ngo yicishije bugufi yigira nkatwe asa natwe twe twagereranijwe n'abagurano twe twari twarabaye banyagano b'icyaha Yesu nawe yigira nkatwe kugira ngo iryo shengero arigarure ku rutonde rwiza. Ni kuvuga ngo yakoze byinshi bya kigoro kugira ngo yerekane agaciro aha ishengero ryiwe. Ego murakoze cyane nico gituma aha tubwirwa ko yitanze nk'inkwano ararikunda kabisa. Muri make kugira ngo uronke umugeni nuko utegerezwa kuba watanze inkwano, utazitanze ntibishobora gukunda kuba muguha. Rero we yitanze nk'inkwano hanyuma kugira ngo ashobore gucungura iri shengero. Hanyuma gatatu kandi yarogeje umugeni. Biboneka yuko uko koza umugeni iyo umugeni buca agenda kwabigwa canke agenda gushinga urugo rwiwe mu Barundi bavuga ngo agomba kuja i Burundi, biza kuboneka neza yuko yaritunganya akisuganya neza. Mwani majambo ntabe ko injebejebe canke n'amarabaga nko mu ndwi zibiri imbere yuko abamutwara. Kera hoho ntivyakunda ko n'umuntu amubona, uretse ko gusa bagira ibintu bitwa ngo ni kumwarika. Akaziyiza kabisa akagumiyo bamutagatisha uko hanyuma kugezaho baza umukwe aje kugira ante kumutora. Uko rero biza kuboneka yuko na Yesu ngo niko yogeje ishengero ryiwe. Wanashaka bavuga ngo ikimenyamenya cyuko yogeje ishengero abamwizeye ikimenyetso simusiga berekana yuko bahisemo, berekanye ko bemeye ipfa n'ihambwa rizuka ryiwe, bica mu mubatizo w'amazi. Amina. Twogeshwa n'amaraso ya Yesu, mu bigaragara naho tukozwa n'umubatizo. Numva yaratwogeje kabisa. Murakoze cyane. Hanyuma hari ingingo ya 4 nayo ivuga amajambo y'amasezerano. Amajambo y'amasezerano rero uza gusanga yuko Yesu aha Paulo icyo ariko ratubwira na muraza amasezerano y'ubukwe. Iyo umuntu ariko agize ubukwe aravuga ati nk'umugabo ati genzo ukuntu umugore wanje akaramata agwaye canke akomeye nzomukunda mu bihe byose. Ibyo rero biza kuboneka yuko na Yesu bwiwe hari amajambo yashoboye kuvuga kugira ngo abantu babone neza yuko cyangwa iri shengero rishobore kuyabona rikaca rivuga ngo ati ukoko niko Yesu yagize yaraducunguye. Naho hoba mu byago naho hoba mu ngorane nzokwama ndi kumwe nawe. Uwo ni Yesu wivugira. Bisigura yuko rero hari amajambo y'amasezerano. Yesu yarabitomoye neza uhereye igihe yagira asubire kwa se, agiye kwerekana ko yasize mu ngiro igikorwa yatoranirijwe. Uhereye mu gusezerana n'abigishwa yagiye ati sinzobasiga nk'imfubyi, ngiye kubategurira ahandi kugira ngo aho ndi abariho namwe. Yandi majambo inkwano ikiguzi yari yamaze kugitanga kuko umubiri we yarawutanze aramena amaraso kugira ngo rero ubu twe turi mu iryo sezerano. Vuba cyane araza kudutora atujane rero je tuma twimirije urubanza kubugeni. Murakoze cyane. Ubwo rero gatanu niho aravuga ngo gutegura no gushariza umugeni. Ni bya bintu twakombye kuvuga nyene. Umugeni yaramutse noneho ashikiwe ku umukwe wiwe yabafise ubwiza buhebuje cyane muri make burengeye neza cyane. Ubwo rero aho Yesu agiye kuza aje gutora ishengero abo yacunguye, biza kuboneka yuko nawe azoza afise iki ubwiza budasanzwe. Kandi rero ubwo bwiza azoza afise tuzobusangira. Bibiliya ivuga ngo uko tuzosa ikorahishuka, ariko ngo ico tuzi nuko niyaza tuzosa nawe azobashajije nk'umukwe n'umugeni na aribo twebwe dushajije. Yego cyane. Rero biza gusanga Kristo atwiyumvamo cyane rwose, adukunda cyane, aho
uriko urakurikirana kungene yitanze ku musaraba nkuko twagiye turabibona akajanwa nkuko impene canke intama ijanwa kwibagiro ariko ibyo byose kwari kugira ngo ashobore gutanga ya nkwano kugira ngo twe dushobore kugirane kurokoka rero Imana idushoboze kandi dutahuze mbega ishengero nk'umugeni wa Kristo kino cigwa tugikuye mwiki reka Imana idushoboze kugira ngo abariko baragikurikirana dushobore kwiyumvira tuve ku rugero rwo hasi dushikire ku rugero rwo hejuru reka rero mu kurangiza dusenga Imana. Amen. Urakoze mwami Yesu kubwa kino cigwa turabonye neza na neza urukundo dukunda ntako tworuvuga nta nuko twonarugire nta nico tworugereranya nico gituma dusabye kugira ngo muhemu wawe yera ashishikare kubana natwe kandi adutahuza ibyawe maze bize bitubere impamba n'urwego bizotuma tukubona userutse ku bicu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.